ndabaramukije bakunzi ba BWOTERIMBERE aho muherereye hose. Of course yes nko mubizi ni Felix Kaongo. Uyu munsi twagendeye umushinga ntahe ngaha Hakizimana GEDEON witabiriye novuga yuko yari inama yari yahuje ibihugu bigiye bitandukanye, ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Yari yaserukiye association AB3D. Reka ndakwakire GEDEON. Murakoze cyane. Hari abantu boba batazi yuko umutumire wacu ameze neza akomeye muri aka kanya umva umeze gute? Ndagiyewe cyane kuba ramwiyumviriye kutugendera kandi mukamusale tumeze neza no kuri nta nitwidoga tumeze neza kabisa. Ku bantu batashoboye gutahura association AB3D mu majambo yose cyo bakivuze iki? Association AB3D no kuvuga muri mu gifaransa ni Association burundaise pour le développement, démocratie et droits humains. Yaje kwivuga mu Kirundi ni ihuriro yo ngaha muri Korea ngaha mu gihugu cy'u Burundi rikaba rijejwe rikaba gifuza kuraba ingene iterambere ryoshoboka. Tuvuze démocratie n'iterambere rijanye mu buryo bwo kwibeshaho, hanyuma demokrasi naho ni nico twovuga mu Kirundi intwari ibereye, hanyuma hakabona droits humains no kuvuga agateka kazina muntu. Urumva tuvuze mu ncamake iyo association yacu ikorera muri byo bisata bitatu: kwiteza imbere hamwe na gateka kazina muntu, dushizemwo rero ni intwari ibereye mu ncamake n'ivyo. Hama warashoboye kwitabira inama yabereye muri Qatar, navuga muri Doha. Eske kugira ngo ushobore gupasa byari higanwa byari bimeze kugite kugira ngo ushobore kuba mu bitabira iyo nama? Mu bisanzwe inama nk'izo onye ishirahamwe rya Nations Unies riba rifise amanama menshi rikora, hanyuma rirasaba abantu bose bavyifuza yuko bo kwitabira amanama mwamwe. Rero urasaba uruhusha cyo bita accreditation muri Nations Unies, hanyuma association yawe bivanye ni migambi babona ufise nihangira ufise bakwemerera, hanyuma ukaba umwe ukaba ishirahamwe rimwe mu yandi aba yemewe n'ugo gwego, gutyo bakaza baraguha ubutumire kugira ngo ushobore kwitaba amanama mwamwe baza baratunganya mu mihingo myinshi no mu bisata bitandukanye. No kuvuga rero mu ncamake urasaba ico kintu cya accreditation, hanyuma bakakwemerera. Bakwemereye rero urazura ngo ubutumire kugira ngo ushobore kwitaba amanama mamwe abafisi ico ashobora gufasha ibihugu vyacu. Ego, iyo bakwemereye bisigura yuko bakurihira kira kintu cyose gikenewe kugira ngo ushobore kwitabira iyo nama? Ya si misi yose nk'ubu unyetse bw'ino ncurari ya mbere bwa mbere dutewe agateka ko kuja mu bikorwa nk'ivyo. No kuvuga ko urasaba ukavuga ati uburyo sindabufise, nibo bavuga bati okay turashobora kuguha uburyo bukenewe canke nitubuguha. Rero nk'ubu unye ino ncurari ya mbere byabaye ngombwa ko twebwe nyene muri association yacu tugira ico dukoze kugira ngo twitabire, kora twabonye ko ari ikintu ciza cyane kiri mu migambi ishobora gufasha igihugu cacu, abanyagihugu no cyane cyane ugwaruka. Turavuga tuti inama irakomeye, reka turabe ingene dushobora kurondera uburyo ku bwacu kugira ngo tuyitabe, kuko iyo ibintu bifise akamaro si ngombwa ngo urindire baguhe ivyo bukeneye byose, ahubwo wabonye ko bifise akamaro nawe urashaka kuvuga ati naje ubwanje ndashobora nkoresha effort kugira ngo ushobore gushika mu nama nk'izo na nyarijya ububona ico zishobora gufasha muri kazoza. Urugendo rwari rwifashe gute kuri wewe kuva ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye gushika Qatar? N'urugendo rurerure cyane, sinzi uko byari bimeze kuri wewe. Urugendo rwari rumeze gute muri make? Urugendo ntigwari gworoshe kubera bwari bwa mbere tugiye muri ico gihugu, hanyuma urugendo ntigwamagoroshe mugabo na nyarijya byose byasaba yuko dukora ku mufuko wacu. Aho ushitse hari gihe bisaba ko urindira iyindi ndege, kuko usanga hari icyo twita ama escale ugenda uragira, bigasaba gufungura, bigasaba uburyo. Urumva ntibyaba byoroshe mu gihe uri kuri sopa ariko byagenze neza. Urana twagiye turashika ku ntumbero kandi turagaruka amahoro. Twavuga rero ko mu ncamake gwagenze neza cyane. Umaze gushika aho wari ugiye mbe babakiriye gute nk'abarundi?
wabona bakira nka kurya abarundi dusanzwe twakira abanyamahanga? Sinovuga yuko ari nka kurya kubera igihugu cyose gifise imico yacu. Twebwe rero abarundi turafise imico myiza y'ubwakiranye udashobora gusanga mu bindi bihugu. Niho kwitega rero kugiye ubona abantu bagufitiye igishika nkuko twe tubigira ngaha ku banyamahanga batugendeye. Oya mugabo kandi twe duhuriyeho n'abantu bavuye mu mihingo y'isi yose itandukanye. Urumva umwe wese yari afise icyo twokwita objectif kimujanye, wasanga umwe wese afise intumbero, bamwe baca ngaha abandi baca ngaha mugabo ibihugu mwene bijya ico usanga bidusumbije ni iterambere mu bijanye na icyo gutuma turaka amakuru informatique. Ibintu byose urasoma, ukeneye iki urasoma, usanga hari amapano, ibyapa bikwereka ukeneye ego ugasoma. Hanyuma kandi ikindi naco nuko bari batunganije vraiment ibintu bijanye no gutuma hari ico udatahuye warahari abantu hajejwe orienta. Urumva nta kintu cyatugoye hanini iyo uzi gusoma no kwandika usanga kenshi bitakugora. Hama inama yari yateguwe aho hari hatumiwe ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ariko tukaba tuzi yuko hariho n'ibihugu byabaye develope usanga nk'izi ibihugu byo muri Europe za Amerika. Eske abajene baho baba barashoboye kwitabira iyo nama? Abajene bava muri ivyo bihugu ntibari kirenga uretse ko bari bahari. Abajene benshi twabonye n'abari bava muri ico gihugu cyateguye kwakira inama, ariko abandi bantu mu bisanzwe inama yari ifite intumbero yo guhuza abantu bava muri bihugu bikiri mu nzira y'amajambere hamwe n'abantu bashobora kuba gutera inkunga, nico twokwita les partenaires. Rero ugwaruka ruvuye muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere bariho baje mugabo ntibari benshi cyane. Ahanini hari haje abantu bafise baserukira ibihugu, abantu bafise ama entreprise akomeye, abantu bashobora kugira ico bafashije, donc bamaze kugira imitahe bakandi biteguriye kugira ico bafashije ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Hama hari habumvise ati inama yabaye mugabo batamenye ivyabereye mu nama. Nayo hema point 4 mwa mwarahagaze ko mu nama. Ubusanzwe inama yari ifise ibice bitandatu yari ihagaze ko n'imigwi 6 y'ibintu ivyo bihugu baze gutera imbere vyifuza gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Aho novuga nk'icambere kijanye muraza murantunga hari byo ntegereza kuvuga mu gifaransa mugabo hagaza gusigura mu kirundi. Umugwi wa mbere ujanye n'ikintu bita investir muri capital humain. Aho tuvuze capital humain no kuvuga umuntu, aho turavuga mu vy'amagara y'abantu, ngene umuntu ashobora gutera imbere kubera udafise uburyo bukwiye, ntiwivuza, ntufungura neza, kugira ngo nyene rawe ubuzima bwa muntu bwifashe gute muri rusangi, mbega twogotera imbere gute. Igira kabiri cyari kijanye n'ikijana na science et technologie, no kuvuga ubuhinga bwa none, kuko ntidushaka ngo turashobora gutera imbere mu gihugu ubuhinga bwa none bukiri inyuma, kuko wahisigeze kugira ngo abantu batera imbere hariho gutuma tumanaka amakuru, ibintu bya kijambere nyene ama industry nibiki, mbega habuze kugira ngo natwe tuje kuri urwo rwego. Igira gatatu cyari kijanye nico bite transformation structurelle, no kuvuga twebwe ngahanye nk'ubu dutunzwe n'uburimi n'ubworozi, ahanini ibice 90% by'abarundi bitunzwe n'ico gikorwa. Mbega none uburimi n'ubworozi aho bugeze ngahe wacu burashobora gutuma igihugu gitera imbere? Nimba budashobora gutuma igihugu gitera imbere, igihugu kirashobora kuronka bimwe cifuza. Voilà, kuri iyo secteur dukorera ka hanini kurumva tuvuze 90%, sinzi shobora kuba ibiharo ntabizi neza mugabo ni benshi cyane, no kuvuga twojya tukanashora hanze. None ni gute basi nimba bidashobora gutuma igihugu gitera imbere, nta kuntu twohindura tukaja mu bindi bintu vy'ama industry canke tukabifatanya basi, nimba ari uburimye n'ubworozi twabikora gute mu buryo bwiza, hanyuma tukabiteza imbere kugira ko turonka ibyo dushora mu makungu. Ikindi gice cagira kane kijanye na changement climatique, ihindagurika ry'ibihe, kuko naho twatwo turatera imbere ni kibazo ca twese.
haraba inkukura haraba ibintu imvura zonona ugasanga n'ibiterwa urubura rwakubise ibiterwa. ivyo byose rero naho twatwo turatera imbere tutiyumviriye kuri ico kintu iterambere ntirishoboka. Cya gatanu hariho ico bise guteza imbere guhanahana rizashanje commerce guhanahana ibidandazwa naho twaba duteye imbere tudashobora gushora handi cyaye ngo tugura handi vyoroshe usanga no muri terambere idashoboka. Hanyuma ica gatandatu nico bari bise ngo solidarité internationale kugira ngo hari ibihugu bimwe musanga umenga bira ahantu byizitiye byonyene bivanye nuko bidafise access ku mabahari bidafise access kuri transport ugasanga imigenderanire iragoye bivanye nuko ingene twideplaça nk'umwakararo Burundi ntinshobora kwigeranya na Kenya canke na Tanzania kwera usanga bari kumuhora woroshe wo gutuma tumanako ibidandazwa bikagenda vyoroshe none natwe turi tusa nabari izore gatoya vyogenda gute kugira ngo bitworohere. Byari iyo micere 6 yari kubiyemwo muri iyo nama. Iyi nama yari baye ku ncuro igira 5 ariko mwebwe yabaye incuro ya mbere yo kuhashika. Eske nta kintu mwoba mubona ati twari twarahomvye muri iyi nama? Nico guhomba nikibura kubera inama nk'izo ziratuma mumenyana hagati yanyu mukamenya ari partenaire ni bande mbega baanye biyemeza guterera mu biki mbega badusabiki ni giki twokora kugira ngo tubashikire kugira ngo tubegere umva inama nk'izo ziba zikenewe kuko abo bantu ugumye ngaho ushobora kubamenya. Bisaba rero yuko ugenda nabo karonka ama contact yabo mukaganira mukavugana ati mwebwe muri iki gisata mukoreramwo mwodufasha gute bakakubaza ati namwe defi mufise ingorane mufise muri ico gisata ni nyabaki mubona mwotorera umuti gute. Urumva rero utagiye urahura n'abantu nkabo kugira ngo bamenye ico ukeneye nawe umenye ico bashobora guterera usanga ari uruhombo rukomeye cyane. Nukuvuga uba wagiye kwiga wagiye guhura n'abandi kugira ngo mugiranire contact iyo mishikirani tume mushobora kuvugana. Ego GEDEON nk'uwari yaserukiye imwe mu association hoba hari abandi barundi baba barashoboye gushika muri iyo nama? Abarundi bari bahari gusa nuko barahuriye mu mice itandukanye hari haba bagiye basanga bakorera iryo shirahamwe rya Nations bari mu bihugu bitandukanye. Hariho abari bagiye barekeje nyakubahwa umukuru w'igihugu kwa nawe nyine yari yitavye iyo nama. Hakabaho n'abajournaliste twashoboye guhurirayo. Urumva abarundi bari bahari mugabo cyo kwita amashirahamwe yigenga asanzwe akorera mu bintu bijanye n'iterambere ku munyagihugu mutoya vraiment ntitwashoboye kubabona kandi ari bari bakenewe gusumba. Ego nibaza yuko vyavuye kuba uburyo kubera iryo shirahamwe ntiryashoboye guha uburyo bwo kugenda abantu bose bari bavyifuza. Ego nibaza ko ari yo mpamvu yabitumye nyamukuru nitwabonye benshi. Amakuru ayo mapoye mwashoboye kuvuga ko ndibaza mwarashikiriza ati jewe mu gihugu canje ibintu bimeze uku nk'intambamyi wewe washoboye kuvuga ati izi nizo ntambamyi je mbona mu gihugu cacu kugira ngo gishobore gushika kuri rya terambere twifuza zobariza. Mu bisanzwe iyo nama yari kwemwe imice myinshi. Hariho bari muri societe civile hariho ugwaruka hari imice myinshi ku buryo bwo yabereye mu bibanza mu masale atandukanye. Je rero nk'umwe mu bajene nitayeho cyane gukurikirana ikijanye na jeunesse ugwaruka. Egome ahanya hanini ugwaruka turafise intambamyi zikomeye mu bijanye n'ico no kwita education indero kubera hajya ikintu nta gihugu na kimwe kigeze gitera imbere kidahereye kuri education. Mbega ugwaruka ruriko gwitabira gute ivyigwa ruriko uvyiga gushaka ku rugero rungana gute? Mbega ivyo vyigwa birashobora kutoronsa uburyo bwo kuja guhiganwa n'undi gwaruka bwo kwisi yose haba mu kazi? Murabona ko turinjira muri East Africa Community aho ibihugu bigaragaza kujamo kugira ngo bize birahanahana ibidandazwa n'abantu. Umuntu akavuga ati je nashaka kuva mu Burundi gikora muri Kenya ndagiye kora muri Tanzania ndagiye uko eske none ndetse n'amahiganwa atandukanye yo abayorganizwe n'ivyo bihugu. Indero rero formation turonka
irashobora kuduha ubwo burenganzira bwo guhiganwa n'abandi bantu. Mbega abandi bajene bariko bavyitwaramo gute, bararonka uburyo buja kwiga hanze banonosora ubumenyi bwabo, twebwe iwacu mu Burundi vyifashe gute. Bise rero n'ibintu nashoboye gushikiriza nderekana yuko igihugu cacu vraiment kiriho kirafata intumbero nziza kandi ishemeye mujanye n'indero. Urabona nko abanyeshuri bariga ku buntu, ni ikintu ciza, ariko kandi turashafise ni naco no kwita defi, turashafise ivyo dugikeneye kubijanye n'amashuri cyane cyane yisununuye za kaminuza. Mbega turafise ico bitaro personnel zihagije, abigisha babinonosoye babishoboye. Hanyuma bijanye kwiterambere naryo hagati yacu, ni kubera iki ugwaruka usanga benshi dushomereye, biva kuki? Kuko ano musango ntiteza kurindira ngo abari leta itanga ubuzi ntibikunda, rishobora guhubuza abantu bose. Ego none twebwe tubuzi kugira ngo natwe basi dushobore kwiteza imbere. Turabuze ikintu bita umutahe mito mito, muga kandi turacyabuze na formation, kuko kugira ngo utangure umushinge wo kubaka ikintu si ngo ubufise vyose. Mugabo ni gute rero ugwaruka go kwigishwa gukreya projet ntoya, hanyuma ukigara ico bita la rentabilité. Irashoboka kuko si projet zose zishoboka, kandi projet zose zivana n'umutahe ubufise. Rero ku mutahe muto ushobora kuronka, nihe projet wokora, bayiga gute, iduga gute, mbega niwashika ku mwimbu uzobushora gute, ibivuye muri uwo mwimbu uzokwagura gute projet yawe. Urumva turashakeneye byinshi byo kwiga, kandi ibyo rero bisaba uburyo, kubera kwigisha ugwaruka navyo nyene n'umutahe. Twadushima rero nuko hari ibintu bimwe birakorwa mu gihugu nk'ama banki y'ugwaruka, mugabo kandi ntidukeneye gusa uburyo, turakeneye no kwiga. Niyo mpamvu rero usanga hari ibintu byinshi ugwaruka rukibuze kugira ngo rushobore gushika kwihangiro ryabo. Nk'ibintu nyamukuru wize mu iyo nama uvuga ati jewe nzotegezwa gukorera ko ngaha mu gihugu cacu, byo bari vyahe? Bo mu bisanzwe turacafise ikibazo c'uko tutari novuga atari connecte, turasabagiye. Nta kintu kiraza kize gihuza ugwaruka kivuge giti wewe muri bikoreramwe nakamwe yakoreramwe, mbega twokorana gute. Umwe wese nivyo usanga hari amakoperative, hari amashira hamwe aharuye kugwaruka, mu ugasanga umwe wese akora ku gatwe kwiwe. Je riki ndabonye cambere gikenewe ni mbega nta kuntu twogira suforme y'ikintu gituma tuba connecte. Kuba connecte ubu unye ahisigeze sigoma ngo tube turi kumwe. Oya, turashaka gukereya arezo usanga umwe wese ahari akavuga ati okay, jewe ubuhinga bwa internet bwaraje, ninje muri iki kintu ndashaka kuvuga nanje cyo nkora, ubu nakavuga icakora, tuje hamwe ku buryo bwuko nabo abantu bashaka kudufasha bakora mu mihinga itandukanye. Havuga ati okay, nk'ubu abantu bashaka gukora mu burimyi, na uruhe gwaruka rukuratera imbere mu burimyi, rumaze kugera kuyihe ntambwe. Singoma ngo abantu bashika bariko barakorera, mugabo inkuru amafoto turi muri ibi, tugeze muri ibi tuburi twatanguye aha ubu tumaze gutera intambwe ni tukaba tuburi ibi kugira ngo dushike kuri ibi. Hanyuma iyo rezo ihari ituma n'igihugu gishatse kudufasha nka ministere ya jeunesse cyangwa abana ko umukuru w'igihugu ashikira cyane ugwaruka, akavuga ati none abo bantu mbenga ndabasanga, uko ari usanga bisaba yuko aba yagendeye nk'intara kanaka, kandi abafise agendiri sirisharge ntashobora kugendera umuntu wari we wese. Mugabo hari ubundi buryo bushoboka, ukavuga ati ugwaruka korera muri umuce n'uruhe, mbega bwe ndarutuhore byogenda gute avec ubuhinga bwa none tubisize ku rwego rwiza, ntibigoye. Ni clique gusimwe kacibona association ikorera muri ibi, cooperative yiri muri bigeze muri ibi, ko ndose abagwiza tunga cyangwa abatera nkunga bashaka gufasha, no kuvuga aba bofashwa kubera hanini ivyo bihugu nukuri nitwobeshanya amafaranga bari nayo barayafise gose, mugabo bavuga ati nimwe ko muteza gutera iya mbere, tubafasha iki, muri ko mukorera mu biki, mugezehe, kuko nibaza dusanga muri make wowe uvuga ati twebwe tubura projet dushobora gupresenta twatanguye gukora, dufashirize kuri iki kintu ahantu tugeze, umaze gukora iki twogufasha iki. Hanyuma ama projet arahari, turafisa ugwaruka ruciye ubwenge, rufisa ama projet mugabo gwarabuze ingene rero ruyatanguza.
none ugwabuze nyene rutanguza kubera iki ni mutaye mutoye rubuze okay ubu rero mu Burundi byarakunze hari amabanki ashobora kutwapuye none mbega iyo projet warayize iri rentable irashoboka izo vyara umusaruro gute naho kubara akadeni kazorihwa gute nico rero tubuze ico bita ngene wiga projet kavuga ati projet ndayize neza nayinonosoye hanyuma shobora kuyitanguza gute nahatamera no bamfise nico rero tukibuza ngira bamwe bagira ubwoba bwo guhomba ati ninatanguza iyi projet ubuhera bwanje buhava buherayo abazungu abantu bavuze bati kino risque rien ariye kandi mu bisanzwe iyo projet yizwe neza nibaza yuko guhomba ni exception nahandi ho principe nuko wunguka kandi muri ko guhomba nako naho nyine naho uhomba urahigira ikintu kuko uravuga ati nahomvye kubera iki niki ubukurikira rero canagikosora guhomba rero burya guhomba si esheke guhomba ni kimwe uba wizi ikintu gituma ejo handi uzocikosora ntumaza rero katacituma amatugarutse ku kintu wavuze ca réseaux sociaux aha mu Burundi nkaje ndabona yuko abarundi bataratahura ikintu ca publicité urasanga umuntu akorera ibintu hariya bikazoherera hariya abantu ntibabimenye none wa muntu azofashwa gute mu gihe atashoboye gupublira ibintu vyo ngo babibone nico ni ikintu gikomeye kuko uri kurakora ikintu bisaba yuko ugishira habona niho nabakugurira bamenya ati ngurira naka arafise ino produit naka ico nkaba nibaza ko kiri mu bintu biterwa nuko na mwebwe musanzwe mukora umwuga mutaratangura gutahura bamwe ingene mushobora musanga nibo batwiza kubegera umuntu akavuga ati je ndakora iki nashaka mukimenyekanishirize bikaba ibintu biri muri culture ibintu dukora misi yose hari nuwo rega wegera ukamusigurira ukuntu ngo mumuteze imbere biciye muri publicité ariko ntabitahure ico rero ni kimwe rero navuga nti turakeneye inyigisho tukamete mbega abandi bateye imbere gute kubera iki nako twobigenza gute hanyuma tukigira ku bandi kuko iyo tugumye ngaha ni turaba karoro k'abandi dushobora gutera imbere bisaba rero yuko tuba ouvert sur le monde entier tukamenya ati abandi babigenza gute ibi byo publicité byose bikajamwe kugira ngo tumenyekanye ibyo dukora mugabo imbere yuko tugirirwa publicité est-ce que turafisi ico dukora muri iyo publicité mbega izo produit turazifise abantu badukenera tuzozibaha urumva ni ico twokwita chaîne nuhurikirane ibyo byose yego bigafasha kugira ngo hama muri association AB3D nibihe bintu musanzwe mukora twebwe muri association yacu ahanini dukeneye iterambere izo de uko ari zitatu tuzikora zose niyo mpamvu iyo association ifite n'imice itatu mujanye na development ahanini ntitwavuga ko turabantu tumaze gukora ibintu byinshi kuko turacari gwaruka ntaho turigeza mugabo ko dufise ubwenge bizoshoboka ko dufise umitwe tuzobishobora development kwiteza imbere byogenda gute kwiteza imbere rero twasanze ntibikunda tubikoreye muri association yacu twenyene bisanga duteye imbere turi abantu bakeya tukaba twifuza rero icifuzo cacu ni ingene rero abo bajene bari kuri territoire y'u Burundi twohanahana gute mu byo turakora kugira ngo gutera imbere ni kuko akaguka abantu batoya gusa bahurikiye muri iryo shirahamwe ryacu habwo kube uko abajene b'abarundi aho bari nico kintu rero ubunye turashaka gukora kugira ngo turabe ko coshoboka kidusaba uburyo bwinshi mugabo twibaza yuko tugiye turadodora hirya no hino mu gihugu ababishoboye kugira ngo baduterere dushobore gushaka kuri ico kintu ni projet nini cyuko turiga twibaza ko tuzoronka abatera nkunga bazoyidufasha kugira ngo twegeranye ugwaruka gwose rushoboka tukaja hamwe kugira ngo tuze turahanahana amakuru mu byo na cyane ko wewe washitse Kataro ukabona itandukaniro ry'urundi gwaruka nubwo ngaha mu Burundi uzoshobora kubigisha uko abandi bateye imbere yego cyane abandi batubwiye ingene babigenjeje dusanga hanini niyo interconnection ikeneye wo nk'ubunye ugwaruka go muri Katare muri Tanzania Kenya Uganda za Kongo hose ubu turashobora kuvugana vyoroshe none niba tuvugana ugwaruka ruri muri Amerika Etats-Unis ruri Angleterre gute abari ngaha mu Burundi tuvugana urumva cha dusanga hari ibintu bimwe tutarakora kandi bikenewe nashaka guteza imbere ugasanga ati jewe ndiho nkorera muri kino gisata ugasanga je sinko ndagikoriramwe bihaje bituma iyo financement iwifa gusa
kandi hari urundi gwaruka rukora gukora muri ico gisata muga ko ataguhanahana amakuru bica bituma ibintu bimwe bipfa muga mvuze ati mukorera muri iki gisata turafise ugwaruka rukorera muri ico gisata katubahuza bigatuma abashaka kuduteza imbere biborohera natwe bikatworohera ingene dutezanye imbere hagati yacu na cyane cyane ko witabiriye inama warabonye avuga ama challenge hari ama challenge usanga ugwaruka go ngaha mu Burundi tugira nk'ubu dufatiye nk'akarorero ku baririmbyi hari abaririmbyi bo usanga bariko barasiba ama evenema yabo abera hanze babuza ama visa kwa ugasanga tuvuge yuko aribo bataratera imbere canke igihugu kitabafata mu mugongo je nibaza ikibazo ca mbere ari twebwe nyene kubera ntituzi gusaba kudodora byo babibabaje nk'umuntu yoronka uburyo nk'ubwo hanyuma akagenda nko muri ministeri jejwe ivya culture na jeunesse agasaba hanyuma akabura akamubwira ati ivyo bintu aco tugufashije mugabo tutabivuze bazobimenya gute cene baza yuko kandi nubwo busabe tugiye turabugwiza buratuma nabo bantu bari muri izo nzego bavuga ati rega hari ibintu bikenewe nabo bakaca baturonderera amafinansima muga kubera natwe twabisavye nitwe rero tuza gutera iyo ntambwe ya mbere tukabashira kico twokwita pression tukavuga ati turakeneye ibi nibi turakeneye ibi nibi iyo pression imaze kugwira bakabona ko rwagwinshi riko uragira ico rusavye none rega bushikiranganje burafise ingene butunganya ibikorwa cyo bita budgetisation y'ibikorwa vyabo iyo budget rero bayikora sero y'amadomande bagasaba ati bugirwa rukarakeneye ibi nibi bisaba ibi nibi tutabisavye rero ntibazomenya ko bikenewe nabo ntibazobisabira uburyo nuko nibaza yuko intambwe ya mbere ari twebwe hanyuma kandi dore duhishije dufise nyine ishobora mukuru w'igihugu atahura cyane ugwaruka ashaka kuruteza imbere nibaza yuko nitwa agatima ho gusaba kudodora nikatuzamwo bizotuma nabo bagira inguvu zo kuturonderera naho uburyo igihugu tuba bufise bobo bari numva ko ari mieux place barashobora nabo kudodora handi nibaza no ko icambere ari twebwe tariko turagira izo effort turaja ngaho tukaguma twicaye naho wo kwiga kaminuza mugabo nturondera izo opportunity handi ngo sabe igihugu kigufashe ntibashobora kumenya ko hariho usanga bagaya akazi ngo je narize kaminuza kanaka sinoja mu murima sinogira uku ivyo ntivyo babiri mu bituma igihugu kidatera imbere navyo nyene birimwo ariko nibaza usanga ugwaruka nk'ubu tuko turahanira kuja mu bihugu biteye imbere tuko twiyumvira mbega noshika gute hanze kwa tubona ko abantu bari umenga barateye imbere ariko no hanze naho tujaye ivyo bikorwa nyine byo tuja gukora ni vya bindi nyine kubera ni gakugwa rukashaka kuva ngaha ugashika uronka akazi ko mu biro hari abari gwaruka gwavukiyeho kandi waseho sikibwe gusumvya cyane no guworshi bari privilege para para uri umunyamahanga mu gusanga tugiye kurima gukubura kugirane none ko iki ngaha two bigaye ahubwo igisanga gusa tubona yuko umengana bishobora kuduha umusaruro twifuza mugabo dukeneye umusaruro uje n'ingoga nitumenye yuko dutereye buke dushobora gushika hahandi twifuza ntambwe twifuza nibaza yuko ari changement mentalite ivyumviro kubihindura n'ingene tuvyoriyanta tukabona yuko atavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ivyo bikorwa nyene tiko turashaka guhunga ngaha nta nivyo tuja gukora turashaka kubitangurira ngaha tukabikora kandi bugashika ku ntambwe iteye imbere ni inyigisho rero gwaruka rukeneye kugira ngo bikunde mbe nk'umuntu yoba avuga ati je ndashaka kwiga inyigisho ndashaka gushikira ko association yanyu yobakura hehe yobasanga he yobaronka gute nico rero nabonye nyamukuru duteza gukora kuko association yacu irukiyemwe abantu abantu twashoboye guca ku ntebe y'ishuri hanini twagize ico cyumviro kandi irimwo abantu bize ibintu bitandukanye hari abantu bize ivy'ubutunzi hari abantu bize ivy'amategeko hari abantu bize ibyo gutegura projet ni gute umuntu ategura projet umushinga kawunonosora akaraba aratabye dushaka rero gukreya ko nk'ubu unyusanga tukikorera ku mbuga zimwe nk'ugiye nko kuri Facebook akarorero twabonye ari urubuga rukoreshwa n'ugwaruka gwinshi ruri mu mihingo yose usanga vraiment rukoresha urwo rubuga ugiye ukagira iyo AB3D
uca tubona hanyuma mugabo turiko turaraba n'ingene two kwagura rero hanyuma dutegure inyigisho nta kabiro bashobora kubasanga ko ahanaha ego cyane turafise biro dusanzwe dukorerako isa ingaha centre ville muri galerie Saint Paul niho dukorera umuntu aje canke akaraba contact zacu kuri Facebook aca tubona atwandikiye hari ama mail yacu turashobora kumorienta arico dushobora gufashanya twagifashanya hamanizere yuko no ku matere mwaba mufise ibikorwa musanzwe mukorera ku matere nk'umuntu ashoboye kubagendera kuri tere kuko wavuze ati harimo abizi by'ubutunzi abizi bigiye bitandukanye baba babishira muri pratique kugira ngo bigende neza ego cyane nk'ubu turafise ibintu bijanye n'ubworozi tuko turakorera mu ntara ya Bujumbura iyo beshi bita Bujumbura irare ahantu bita mwisare turatungiyeyo ibitungwa bitari bike hanyuma n'ivy'uburimyi turafise imirima y'imiceri tuko turakorera ngaha za Gihanga mugabo turacariko turagenda dutera imbere kuko twabivuze burya twatangiye tukira abanyeshure ntabwo twari dufise basanga no kugira ngo dushobore gukotiza ibihumbi 2 ku kwezi bitugora umva byasabye ko ari dutangura buke muga turifuza yuko tumaze ko tubona gushaka ku ntambwe ituma dushobora kuguma tugwiza umwimbu twibaza ko munsi imbere ubwo twagize amahirwe tugashobora gusohoka igihugu tugahura n'abashobora kudutera inkunga tugiye kuraba ingene rero twosaba appui tubiduze mugabe igicifuzo cacane twakuyeyo nuko tutabikorera muri association yacu gusa nuko association yacu gusa irimo abantu 46 gushika ubu ariko nabandi barake aboza bavuga ati dushaka kwinjira muri association barahawe ikaze ego n'abatari muri association murashobora kubafasha dushaka nico kintu twabonye gikenewe n'abafisi yindi migambi bari mu yindi association mbega twuba connecte gute abakorera mu burimyi twagira igisata mu bworozi igisata mu guteza imbere ubuhinga bwa none technology mbega ugwaruka ruriko riga hoho kubera nimba rutariko ruriga iyo development twofasha gute basi kugira ngo abanyeshuri ko baraheba amashure kubera kubura amakaye kuri ama uniforme bose ibisata byose twoja hamwe gute twokwegera gute abasangwe bashobora gufasha muri ivyo bisata turabahuza gute umwe wese mu gice akorera mu kugira ngo turahingene twisununura twese abarundi dutera imbere twese hamwe atawusigaye uko mu icivugo kivati twese hamwe birashoboka ugatagiye hamwe wose uronka ico fungura no mufukuro nk'akanoti nuko kabisa none mwaritabiye inama irahera bace bababwira ati bye au revoir nta kantu mvuga ati jewe aka niko kantu nishimira apare y'ubumenyi nakuyeyo natahanye mu gihugu canje uburundi no kuri iyo nama ntiyari yo gutanga amafinancement ntiyari yo gutanga ikiyoya ahanini kwari kurabira hamwe mu bisanzwe ivyo twari ko turaraba ni buri myaka 10 oni iraraba ati mbega ibihugu biri mu nzira y'amajambere bigezehe defi zabaye ingorane zabaye izihe mbega twozi kuraho gute nico rero cyari ikitujanye ubunye kuraba hari ico bise agenda ya 2030 mu myaka 10 ibintu basize ku rutonde byokogwa uko inama ya mbere inama ibaye mu cibiri ya mbere yari yabereye i New York yari yabereye mu 2020 baca bavuga bati twihe imyaka 3 kugira ngo turabe eske muri imyaka 10 twihaye bizoba bigeze hehe iri rero gira kabiri bagaye kuraba ati mbega vya bintu twashira ku rutonde biko bigenda gute nihe iri kiraba intambamye ubu rero twarigiye hamwe intambamye iri hehe mbega twisimba gute mbega tugiye gukora iki kubera hariho ivyo bagiye bariyemeza ivyo bigo biteye imbere ibi inye intambamye nizi twiyemeje iki tuzobikora uko ivyo rero ko turigira hamwe ikintu rero badusaba bavuga bati ni mwebwe mutera iya mbere mukavuga muti muri iki gisata turakeneye ibi dufise ingwarizi nizi zovaho gute hanyuma nabo ivyo biyemeje gatwe kabo nabo bakabona kubirangura bisaba rero ko ari twebwe tuba bambere mu kuwerekana intambamye dufise kandi rero tugasanga dutegeza guca ku gihugu ariko naho woba ufise association biba biri vyiza mu gihe igihugu kikikwapuye tugaca dutera kamo rero ubushikiranganje bujeje nk'ugwarwa nk'akarorero yuko bwo kwitegura
kutwakira mu minsi n'imbere ugwaruka mu mihingo apana association AB3D gusa ugwaruka aho ruri rwose gwerekana ingwane rufise gwerekana nico rubuze kugira ngo nabo badushikira imbere ruvuge tugwaruka rwacu rurabuze ibi ruronse ibi kugira ngo rushike kuri ibi usanga rero twebwe tuzogutera iyo ntambwe niko tuza kuba bambere mu kubikora akajambo washobora gushikiriza abakunzi bacu abakunzi ba BWOTERIMBERE no nagirwa ko nabasezera akajambo kamwe nobabwira nuko mu ijambo mukuru w'igihugu yafashe muri iyo nama yaravuze ati igihugu ntigikenye uko kirafise cyugutariza opportunity nyinshi ahubwo tubuze ingene rero izo opportunity zivyaza umusaruro n'ugwaruka rero nagenda rubwira aho ruri mu mihingo yose y'igihugu burya turafise ibintu byinshi byo kwishimira duhereye no kuri klima ingene dufise akarere kameze neza murumva abandi bategwa na zanyamugigima ibintu byose n'abarobatse bigasinyagurika mu mwanya mutoya aha abandi muri Katare ni pay ntushobora kubona ibiti nk'uko twe tubibona ntushobora kubona imirima ariko twebwe turafise ico gihugu kimeze neza ahubwo tuve hasi tukivyaza umusaruro tukaba twibaza rero yuko ahanini ari inyigisho dukeneye mbega twotangura gute twotera imbere gute bisaba rero ko tuja hamwe turafise ubumenyi butandukanye mugabo umwe akoze gatwe kiwe ntibikunda ko twese dutera imbere ikikuru rero twifuza nuko twoba interconnected tukaba turi abantu bamwe dushobora guhanahana amakuru tugahanahana ubumenyi bati je ibi bintu nabikoze ndabona biri afise akamaro nk'uko nk'akaru dufatiye nk'uko bari kwarora amafi mu mihingo itandukanye urabona ko afise umwimbo umeze neza none mbega ntitwogwiza mu mafi kubyo bwo kwagera igihe Thomson ziva hanze ziva mu Bushinwa hehe mugazi ziradushikira kandi ugasanga zirazimbutse none kubera ikibobo bashobora kuzura indege amaduwane mugabo tugashobora kuzifungura none natwe nitwokunda ko tworora amafi ngaha anye natwe abo twashora no mu makungu yumvire uriye ifi ivuye hanze kandi ugashobora kuyigizimbutse uyororeye ngaha nawe hari abamaze kuronka ubwo buhinga rero mugabo bisaba rero ko babusangira n'undi gwaruka kandi hanyuma tuma tuvuga leta mugana mvuze ko ariko tuza kubanza gutera intambwe ya mbere tukayisaba tuti turakeneye ko mudufasha kuja guca ubwenge muri ibi hari amaformation menshi aba mu mici itandukanye uburimyi gute barima gute kijambere borora gute kijambere bigenda gute ugasanga ugwaruka tugiye turasaba ivyo bintu byo dufasha nko mu burimyi tuvuze ngo ibice 90 na kwijana jarige mpora nibaza ati hoba harima abadafise bwa buryo bwo kurima ugasanga bimwe arimye ni bimwe ashobora gufungura wenyene n'umuryango wiwe orke hari hakenewe ababagwiza tunga abantu afise amahera hakarimanye n'umuntu afise uburyo bwo kurima mu bisanzwe nibaza yuko tukifise ingorane mujanye n'uburimyi umuntu arima kugira ngo afungure gusa ego birumvikana ntivyokunda yuko abantu bose barima kijambere biragoye nanarya amatongo atari kirenga mugabo ashobora kubaho politike ivuga iti wewe naho ufise umurima muto wo vyogenda gute kugira ngo urime wimbure neza uburimyi n'ubworozi bigenda bifatanye nibaza yuko hakenewe rero yuko abantu bize ibintu bijanye n'ivyo burimyi n'ubworozi bagwizwa mu gihugu hanyuma bakagira descente siritere bakaraba mbega abantu bimbura bike kubera iki ko isi yo irimbuka biramaze kugaragara irimbuka kandi naho kurima harahari mbega none n'umutahe ubuze kubera uburimyi bw'ubu busaba umutahe intabire no kurima kijambere none abantu bo bimenya gute ego naho worima kugira ngo ufungure basi uwo murima muto urimye basi ho urashobora gufungurira ukamara umwaka kugira ngo uzosubire kwimbura ugishobora gufungura ivyo wateye utiri uraja ku isoko ubu nimba ikiro cy'umuceri kigeze ku mahera menshi niko rusanga tuko turasaba imiceri ivuye hanze akaba tuko turagura tukafungura imiceri ivuye za Tanzania oro turafise kiyanga kininiya cyane gishobora kuvuga toke nimba ari politiki ya leta ikavuga ati aha hantu rero tugatwarimi umuceri gusa hanyuma kugira ngo bikunde ko turima kijambere abantu bose nibahurire mu kintu kimwe hanyuma leta iba finance ibaronderera inkunga mugabo twimbure ku buryo bw'uko ivyimburwa ngaha bishobora kugaburira uburundi bwose turafise Kirundo ifise umwimbu w'ibiharaga umeze neza mbega Kirundo umuntu yo imobiliza gute
kugira ngo abafise iyo mirima baje hamwe barimire hamwe ubwo buryo babushire hamwe hanyuma leta nayo ibasahirize barime ibiharage bishobora kugaburira Uburundi bwose nibaza ko ari ivyo bintu bigiteye ikibazo bibuze kugira ngo bikunde yuko abantu baje hamwe bakorera ikintu kimwe bakiba ikintu kicagutse kandi gishobora gutuma abarundi turonka ibifungurwa. Reka ndagushimire GEDEON mbe BWOTERIMBERE waruyize mbo BWOTERIMBERE nahora ndayibona rimwe ku biganiro mugira kuri YouTube mugabo sinayibwa gayikurikirane cyane sinayinzi yuko namwe mwagiye imbere kugira ngo mufashe gukwiragiza mufasha abantu kumenyekanisha ibyo bakora mufasha abantu kubagira icyo bita publicité hari abakomeresa afite ibintu badandaza mugabo tutazi na benshi nico kindero kwa matwana bashikiye bamwe ugasanga agenda buke rindira nzokubwira nico kindero nabonye nise interconnection kumenyekanisha ibyo dukora tukasa n'abantu bahuriye mu kantu kamwe isi yarabaye ntoya ku buryo bw'uko dushobora kuba twese dushobora kuvugana umwe akamenya icyo wundi akora nico rero kibuze kugira ngo dutera imbere nico kandi twifuza ubuvuba kuraba ingene cyane mu gwaruka kubera iyi nama impamvu nayitabiriye nuko nabonye hayi kibanza kinini y'ugwaruka barabonye yuko ugwaruka rutarimwo iterambere ntirishoboka kuko ugwaruka niko rugifise umwanya munini wo gukora niko rugifise izo nguvu zo gukora rero nibaza yuko n'ubu we dukwiye kuraba ingene ugwaruka rero dukwiye kuja hamwe kugira ngo izi nguvu ntizifishe ubusa kuko uko imisi genda niko zigenda zihera ataco rero twakoze n'abazoba bari nyuma yacu ntibazoronka umushinge bafatirako bisaba rero ko hagira generation bivuga ati harageze yuko tusenyera ku mugozi umwe twakora ikintu gishoboka gikomeye gutyo n'abandi bakaza baratwogera ko nabuzuko bakagira ahantu bashikiye nabo bakatera baje imbere mugabo haragize abantu bafatira ya mbere bakabereka ico cokogwa. Reka ndagushimire GEDEON ndabashimiye cyane namwe ko namwe twiyumviriye kandi nkaba ndabateye intege yuko n'abatari twebwe amasosiyasiyo ni menshi y'ugwaruka mwoza murabashikira kugira ngo nabo baze baramenyekanisha ibyo bakora kandi biratuma nigamuna bakangurira hajya imenyesha makuru n'ikintu gikomeye kiratuma n'ugwaruka bavuga ati kumbe abantu bashaka gutukurikira gutyo rabagira icyo bakora ati babana nibagaruka bazosange dumaze gushika kuri ibi murumva namwe murafise ikintu mushobora gufasha kugira ngo nako dushobore kuza turatera imbere murakoze cyane namwe murakoze cyane hama abakunzi ba BWOTERIMBERE twashoboye kugendera GEDEON umwe mu bajene bariko barakora cyane of course yes mwari kumwe na Felix Kaongo nko bisanzwe dore Rio Dream you should make your dream true ndabakunda cyane.